kuvuka kwa Yesu gufise insiguro yagutse cyane ku kiremwa muntu, kuko burya dusomye neza ijambo ry'Imana, Bibiliya igizwe n'amajambo nk'atatu gusa: kuremwa k'umuntu, hanyuma umuntu agacumura, hanyuma umuntu agacungurwa. Yesu rero yatuziye nk'umucunguzi, niko kamaro afise ku kiremwa muntu. Yaje gucungura icyari cyarazimiye. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice c'icumi umurongo wa 19 aravuga ngo umwana w'umuntu nta kindi cyamuzanye, yaje kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Rero abari barazimiye ni twebwe abantu tuzimira mu byaha bitandukanye, kuko ibyanditswe bitubwira ngo abantu barazimiye nk'intama zitagira umwungere. Yongera aza nk'umwungere aje kuzimurura intama. Rero aho twari gupfa rubi, kuko ijambo ry'Imana rikuru rivuga ngo uwumwizeye ntazopfa rubi. Yaje mu isi, avukira muri isi nk'umucunguzi kugira ngo tumwizere ntidupfe, ariko tugire ubugingo budashira. Iyo niyo nsiguro mu ncamake isigura ukuvuka kwa Yesu ku kiremwa muntu.